oya yambwiye gusa ko nkunda ubona ko twubana n'uwo munsi nyene oya none je ko naguma njya kurara kwa mukuru wanje nabo baba mu rupango. Hello bakunzi bakwizera 90 TV nizere ko mumeze neza nkuko bisanzwe kuri micro muri kumwe na Inani Ishimwe inyuma kuri kamera ikaba ari David nizere ko mubona misi yose ko amasanamu azabashikira ameze neza cyane uno munsi tukaba dufise umutumire umadasanzwe umumama w'ubwiza asa neza ndetse ngira nibiva muri we nyene byose ni byiza cyane kubw'ibyo reka tumuhe ikaze tumwakire turabaramukije. Yego murakoze murakomeye turashima. Okay mwitwa bande? Nitwa Minani Ariete. Minani Ariete. Wow sakazina keza. Okay Minani Ariete ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 57. 57. Wow gusuga umubu jere benga imyaka 57 ufise? Mama muvise umutumire wacu yitwa Minani Ariete reka twumvirize uno munsi ikiganiro dufise sije dufise no kuvuga ati turabe urumva afise 57 ans afise 57 ans rero turavye ke yani urumva ko abaye imyaka nyinshi yani tugomba dufate generation yiwe akiri nk'ugwaruka nkatwe byari bigenda gute aravye nkuko natwebwe ubu tumeze bimerewe gute. Rero mama twashaka kukubaza uravye difference ya generation yiwanyu uravye na generation yiwacu ni yahe difference ubona iri hagati yacu na mwebwe? Ubutandukane buriho cyane mu myaka yacu siyo myaka y'uyu munsi. Nk'umwana umuvyeyi yaramubwira nka twebwe mu rugo iwacu papa yaratubwira saa 12 ntigutange utarashika mu rugo. Hanyuma urengeje iyo saha naho waba uri kwa mukuru wawe warahanwa warakubitwa. Ariko umwana w'uyu munsi ntushaka kumubwira ngo uzi iyi saha ashaka gutana saa 3 gatana saa 4 urumva uva utandukanire buriho hari ukumvira ko abana ba kera n'ubugaba bw'abana ba kino gihe. Rero twe ntituzi ko ari terambere ntitwamenye ibyo ari byo yuko ibyo tubona ubu bigenda bidusiga ubwenge. Yego okay ashaka kumbwira yuko mwebwe 18h geze mwaca muba mu rugo. Yego me none nivyo yani ni hage na gihe cyagushikiye ukavuga ati ya uno munsi nashitse 19h nivyigeze kugushikira? Oya ntabwo vyigeze kunshikira kubera kenshi ega kera nta bintu abantu bajamwo vyinshi. Oya ububyiniro bw'ijoro bwari buhari iki ibintu nk'ibyo? Oya ivyo by'ubuvyiniro uva vyari ivyo abo banyakizungu. Twebwe twarabira imizi twebwe twarabana bo mu rugo. Oya ivyo by'ubuvyiniro twe twabijamo. Yego mwabona nasangapi umusore yaragushimye nk'iwacu hari ahantu nta mabarabara yarahari mugabo umusore yanshimye yava mu Kamenge yo hepfo akadugino kera bahita Mugumbati karakayira nyene gato mugabo uyo musore yagushimye yaza ku murango agashika iwanyu mukicara mukaganira abavyeyi baraho urumva bakabona uyo muntu muri ko muravugana uko twe niko twabayeho ibintu byo guhana amagahunda n'abasheri eka mwarahuriye kwishengera akakubwira uyu munsi ndazi wanyu hanyuma kaza hama ku bantu badasenga uruva nka kera nta matelefone yarahari urumva baba bafise aho bahurira
none bahamenya gute yani canke yari obligatoire kuvuga ati umuntu agushimye yategerezwa gushika muhira yategezwa gushika muhira yego okay aturavye ku nyambaro ukaraba abakera ingene bambara ukacura wangena abana bubu bambara none wowe bivuga kwiki hari itandukaniro rinini ry'abana bakera n'abana bubu yuko kera umwana yambaye impuzu ngufi yambara iyigera munsi y'amavi iyo rero yabari ngufi niho twambara impuzu zigera munsi y'amavi hanyuma kandi twarabumbwa n'ibyo dufise abana bubu barabona ujya yambaye kiriya ngo nanjye nocambara kandi niyo ngorane abana kino gihe bafise ugasanga baguye mu ngorane kubera kurondera amarongo ngo mere nkuriya mbega ujuzi yabironse abikuye hehe yego na nicaho ikintu ushobora kubwira ugasanga nyene hari abantu bariko baradukurikirana iki kiganiro c'iwacu ugaca usanga nuko nyene yani ashaka kwipimanisha n'umuntu batangana hamaze ujya ari kuri level iyi kanaka nabo bashaka kwishirako none ni yahe manuru ushobora kuba uba kwishira aho utari si vyiza ukwiye kubumbwa n'ivy'iwanyu nimba biwanya ari bakene ni wifate muri bya bukene bwanyu icambere cyo wumvira abavyeyi wumva impanuro abavyeyi baguha hari ijambo rikunda kumfasha riri mu migani gice c'10 usomye kuri ujya murongo wa mbere haravuga ngo umwana w'ubwenge anezereza se ngo ari kuwigifu we ababaza nyina turababara abavyeyi yuko umupapa anezerwa abana biza amashuri bagaheza bakagira dote bakagira mariage urumva ivyo biranezera umupapa yuko biba bimuhaye icubahiro n'umumama biramunezera ariko umwana yagenze nabi umwana yatashe ijoro umwana akambara impuzu zidakwiye umwana akigenza uko bitabereye bitukwa nyina urumva niyo bavuze ngo umwana w'igifu ababaza nyina twebwe abamama turababara tugashira mu mitima yacu tukabika ibintu kubera abana rero no hanura abana nuko batobabaza abavyeyi bakumvira impanuro abavyeyi babahaye kandi bakambara impuzu zibakwiye burya ukubahabona siko kubonwa jewe urumana iwacu hari ahantu bita Mugumbati mugabo umugabo yaravuye fa ibarabara araza muri wa murombero arashika iwacu kandi ubu twarabanye neza n'ubu tubanye neza ubu turafise imyaka 42 tubanye ntiwumva ko ari igitangaza c'Imana sindigera mnahukana na rimwe muri bike turajya turonse byinshi tukajya nusaba abana ba kino gihe ko bobumbwa n'ivyo bafise bijya biri wanyu umuvyeyi akubwira ambara neza ni wambare neza yuko umuntu kugenda henye sibwo kumenyekana cyangwa nibwo busirimu oya hari abavyeyi bemerera ko ugasanga ariho abavyeyi nyene bagurira abana babo izo muzu rero ukadusanga ubibonye kavuga mana ujya mwana biki nibiki uruko ariko ugasanga nawe subwiwe ariko no muvyeyi wiwe azimugurira rero kugiye kunusanga umwana akura ikintu amaze kukimushiramo ukadusanga ari uko nyene rero uvyumva gute abo bavyeyi bariho yuko ari n'abandi n'abavyeyi usanga afise abana bakuze ugasanga bambaye impuzu zigera ruguru y'amavi ugasanga ageze muri bisi atanguye kwimanura gutya ari umumama uva nk'ivyo ntibibereye ico nuhanura n'abavyeyi ko bo kwambika abana impuzu zikwiye impuzu zibakwiye byarengana bakavuga ujya n'umwana wa naka arikwije urazi ubonye umwana yambaye neza arikwiza yikwijije biraryoshe cyane nka jewe birandyohera sinzi je ko ari kubera nshaje ariko je ndaryoherwa n'umwana yambaye impuzu mukwiye itamubana urumva imurekuye nyene umubiri wiwe ugahema
yego arabaha abaririmbyi usanga baririmba kera turavye nka RTNB bakunda kutwereka kenshi indirimbo za kera ariko nyene wararaba arabandi nyene wasanga bambaye impuzu ngufiya ibintu nk'ivyo rero sinzi ntivyaboneka nabi mu bantu canke abantu babafata gute babiyumvira kwiki umuntu wese afise uko yiyumvira yego umuntu wese afise uko yiyumvira umva jewe ndaryoherwa abana bambaye impuzu zikwiye je ndiko ndavuga ku bwa kera abantu baca babaha image imeze gute umuntu ntivyari cane abana usanga bambara impuzu ngufiye abari abana babo bategetsi abasirimu nyene ngaha twe twari twibereye abirimizi twifata nk'uko turabirimizi nyene twarambara ayo makanzu twambara amajipo mugabo twambara ayadukwiye ego okay aho ndumva ari sawa kabisa murumva ifoke twambara ibintu bigera ari nyene dukomeze gusa neza urumva baba yavuze ko yacaguma ryohego okay hama rero ikindi kintu ndashaka kubaza none avuze ko ufise umushinga nahe ego umushinga nawe wawe rero je nashaka rero umbwire gato rero vyagenze gute ya kubera akubone nane koma vyagenze gute kubera muhure kugira duhure n'umushinga ntahe wanje mukuru wanje baba mu rupango rumwe na mukuru we hanyuma ico gihe kubera muramu wanje yararizamu yakorera abazungu yateka mu ijoro nkacanja gusanga mukuru wanje hanyuma uyo munsi baca barahimukira mukuru wanje yarasanzwe haba mu nyuma mukuru we yarafise amaradiyo nyene avuga cane harabamwe umuziki twese nk'abo mu rugo turatamba turanezerwa basi tumaze gutamba amenya gutyo hanyuma carambaza hani ubaye ndavuga ni kwa mukuru wanje twebwe iwacu ni hari ya ruguru ndumva natundukaniro n'ubu nuko nyene bitangura urumva mugabo uruba senagiye mu buvyiniro yari mu rupango kwa mukuru wanje hanyuma aho ne twatabuye kumenyanira yego ni sawa yari aca arakugira ngira yatangiye kubwira kuri myiza cyane yako kajamo no oya yambye gusa kwa nkunda ubona ko twubana none uwo musi nyene oya none je ko naguma nja kurara kwa mukuru wanje nabo baba mu rupango nawe ari waryoheye ko yari wabonye ibogare cyane oya nukuri none we wumvise umuntu akubajije ubona ko twubana uruva ko afise ivyiyumviro vyiza none nuzi ko hari abantu tuvuge nk'abahungu b'iyi minsi ashaka kubwira ati ngo urabona ko twubana ariko atari ibyo c'est pas vrai yego kubera hari umuhungu usanga ahara hari inkoko hajya hirya ari inkoko ahandi ari inkoko abo bose bakitwa ngo n'abafiance biwe mugabo atari ibyo mugabo papa wawe wewe yaciye akora ibintu vyiza kera ndazi benshi wasanga bavugisha ukuri none nk'ubu nyene nka wowe uri umumama akuze nicaho ikintu ushobora kubivuga ko kubera n'abantu benshi ugasanga yani n'abahungu ibihumbi bakubwira ati ndashaka ko dutwara yani ndagutwara ariko ukadusanga muri abo bose wapi kabisa kubamenya imana no gusenga urasenga imana n'uno munsi iracavuga kandi imana n'uno munsi iracerekana ibikwiye wowe muhungu hari umuhungu azavuga ngo ndagukunda mugibe imbere agashiraho tubanze turyamane ubusambanyi urumva nguye se umuhungu mwiza arabwira ndagukunda sheri ndagukunda usa nayo kwiteke urazi nyene y'amajambo y'abahungu wewe rero ntutwagwe n'amajambo senga imana usaba ikimenyetso ndibuka umukozi wa Aburahamu agiye gukwa Rebeka yasavye ikimenyetso imana
kubera icyo gihe saa sita hashika abakobwa benshi baje kuvoma. Wa mukozi wa Burahamu ahashitse aravuga none mana yanje ndasabye ikimenyetso, umukobwa nza kubwira ngo mpa amazi yo kunywa, agaca avuga ngo ndaguha amazi yo kunywa mpereze n'indogoba zawe. Uyo nuzuba watoranirije umuhungu wa databuja. Arafukama arasenga Imana, amaze gusenga Imana Rebeka yaraje. Rebeka aje, urabona kera ko bavoma ahantu mu binogo baduza amazi mu ndobo basukira mu kintu. Wa mupapa aramubwira mukobwa nashaka umpe amazi yo kunywa. Rebeka naca aravuga ndayaguha n'indogoba zawe ndaziha mpaka zihage. Urumva kubera yaresenze Imana aca arishurwa ubwo nyene, ntiyarinze gufata amafungo, ntiyarinze gufata wewe gusa kuba uri seriye. Ico nubasabira abakobwa bakino gihe babe mu Mana. Nimwaba mu Mana abakobwa bacu ivyanyu bizogenda neza. Ego urumva yarasenze, amaze gusenga acaronka inyishu, abararonse wa mukazana sebuko yari yamutumye. Ego murakoze cyane. Ariko mama tuvuge yani ku bantu nabo badasenga no kuvuga gotero twoca tubashira mu cahe mu yahe place. Ku bantu badasenga je nibaza kino gihe abadasenga ni bake cyane. Ku bantu badasenga nabo yakwiye kugira ubwenge yuko nakera hari abadasenga mugabo wasanga icambere cyo uri umukobwa ni wifuze kuja ku mugabo wundi. Mugabo kera hari wasanga hari abagiye ku bagabo babandi kubera iki babonye ajya maronko ngo mu mugore wa kabiri. Ico coco usenga udasenga ntukaba umugore wa kabiri, kirazira yuko umugore wa mbere agumana agaciro. Nabo wariza amashure, nabo wara usa neza, mugabo guma gusa uri umugore wa kabiri. Ico nico nosaba kubasenga n'abadasenga bagira ubwenge, hanyuma basenga Imana, hanyuma umuhungu azoza avuga ngo tubanze turyamane. Uyo si umugabo aba agufitiye umugambi, nta mugabo aba agufitiye mwiza. Yuko ejo muraryamana akagutwaza inda gaca yigira. Abavyeyi nibo basigara barababara. Wa muvyeyi w'umumama umugabo acamubwira ngo he wa mukobwa wawe. Urumva ntabwo abakiri umukobwa wacu, aca kubwira ngo he wa mukobwa wawe. Urumva nawe umuvyeyi w'umama ukababara. Rero nosaba n'abakobwa ko bodufasha kugira twebwe abavyeyi tugira amahoro, nitugwara ingwara z'imitima. Kino ingwara z'imitima zaraje abantu bakazigwara kubera abana, kubera ibibazo umwana yaciyemwo, abahungu bagacikiza, abakobwa bagacikira, abandi bagatwara inda. Ariko bari mukwiye kugenda mwiteka nka kurya Rebeka yagiye mwiteka bamubaza ngo uremeye kujana n'uyu mugabo, akavuga ndavyemeye. Ego. Ok, merci beaucoup, ndagushimiye cyane. Bakunze bakwizera mu Cenda TV, murumva ko dukwiye avayo ko tugira nyene abantu nyene tuvuga ati tugomba kubakana nabo, ko byiza tukobanza kwanza gusenga tukavuga eske uyu muntu kweri n'uwi wanje. Abajene bakera muvyutse mu gatondo mwakora iki? Ucura abanyene n'abakobwa bubu bavyifata mu goti. Ego abakobwa bakera icambere cyo wavyuka inyoni zitaravuga. Ugatanga kubura urugo kwirembo hose ugakubura. Uri kubyumva? N'abantu bagiye mu mirima yuko hari abantu bazinduka bakavuga umukobwa wo kwa naka arakubura. Akubura kare. Urazi ko nara ndababwira umukobwa umwe yabangahi iwacu aho inyuma yitwa Nyensi. Ni umwana wo mu gisagara mugabo yavyuka saa 11 ukazova rikarakubura. Urumva je byarangiye ariko byaca binyibutsa
abakobwa ba kera ariko uno munsi abakobwa baravyama bakavyuka saa 3 saa 4 urumva ivyo rero si vyiza ku bakobwa yego okay aho nyene tuja ko si vyiza avec n'impanuro yego umukobwa arangwa n'ibikorwa hariho umukobwa umwe w'umupolisi yaba mugasita mu zina ryiwe yaba muri Gituro uyo mukobwa yavyuka iminsi yose n'indobo zibiri yari umukobwa nyine akomeye yuko amazi no yari akenye yavoma mu Nyabagere amazi yo gukoresha agasiga avomye agasiga akoze ibikorwa amasahani hanyuma akambara akaja ku kazi ariko uno munsi abakobwa bacu baravyuka inzu idakubuye amasahani atogeje atakimwe bapanze bakagenda ngo ngiye ku kazi arabiga bo kaminuza ngo ngiye muri kaminuza arabiga segondere ngo ngiye ku ishuri uriko wumva ni vyiza rero abakobwa mukipanga kuko nejo mu rugo rwanyu nimuze mugire sheke egome umugore ko urashaka kuja mu nzu yiwasanga inzu nikubuye nigize iki ivyombo birandagaye bimwe hari ibindi hariya ariko ivyo rese vyiza ku bakobwa nukuri ni vyiza mugakora ibikorwa nkuko bikwiye nashaka umbwire yani kera même si ku bakobwa ugiye ku bahungu ingene mwakora ugasanga mukitaho ibikorwa yani mukitaho ibikorwa byo kurondera ubuzima ibintu nk'ivyo yani ubiravye ivya kera n'ubu ubona gute ubu niho barondera yani abajene niho barondera ubuzima cyane canke kera niho baburondera cyane wowe uvyumva yoni nicaye ikintu ushaka kwivugako kera ubuzima bwariho hariho abandi batari babufise hariho uwabadafise uburyo n'abandi bari bafise uburyo ariko uno munsi rero bararondera cyane gusumba kera urabona abagore basigaye bafata bakaja mu mahanga kuza guca amafaranga urumva mbwa kera ivyo ntivyabaho mu barundi kazi ivyo ntivyabaho urumva umukobwa yarize yarakora canke afise umutahe yaradandaza ubwo nibwo buzima twari tubayemwo bwo kudandaza egome n'abahungu hari abadandaza hari ababibigaba nk'uyu munsi hari ababibigaba umwe ashaka kwiyambarira ipantaro mugabo ashaka kwiganira gusa umukobwa abone ko yambara ipantaro nziza abone ko uyo muhungu asa neza acagenda ku bahungu nyene abakubita ikiwani yuko ivyo vy'ibiwani vyamyeho kera n'ubu kandi birabandanya yego ariko none kera n'ubu ubu niho vyinshi cyane ubuho vyararengeje nimba ari uko yari igihe c'iherezo bitwereka ko Yesu agiye kuza yego abajene ba kino gihe cyo no bahanura nuko bokora n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakarye yuko nk'umusore adakoze ejo azozezwa umugore n'abana none iyo kazoza yawe utayitanguye kare uva bizogenda gute cyo bahanura nuko bokora akaza kariko kose yuko uno munsi n'abakobwa barakora ikiyede nayo muhungu nutumubwira ukora ikiyede utumuronka n'igihumbi uzoha mama wawe canke ushaka guhereza niyo mukobwa ugiye kuraba urumva no umuhungu gusa wo gutega amaboko ivyo bari babihebeye abagore nibo yuko bavuga ngo abagore bakera uva ngo barabanyakigo ariko no munsi harabaye iterambere yo muri ryo terambere abahungu nibakore abakobwa nibakore umugore nakore umugabo nakore hanyuma bahurize hamwe kugira barondera ubuzima
Ego murakoze cyane murumva ifoke tuguma dutravaya kubera tubone gutera tuca imbere kuko amaboko ya yani atana kimukoza cyamvuca mama yani udakoze nakagi udakoze nakage rero ife ko dukora cyane kubera iki tubone kwinjiza amahera tubone kubaho neza ibintu nk'ivyo nyene no gusenga Imana ego hama muvyeyi mwiza tukaba tubashimiye ku kanya keza mwaduhaye magize neza none nakaye kajambo mushobora kubwira Kwizera 90 TV bariko baradukurikirana. Murakoze cyane nanje ndabashimiye kubona mwanyiyumviriye ko kuza Kwizera 90 ikaza kugenderera umumama w'umuhumure nukuri mwakoze Yesu abahezagire mutere muji imbere ego ariko mushira imbere gusenga yuko ibintu bitari mu Imana nubusa ego. Merci beaucoup. Bakuze Kwizera 90 TV nkabanda bashimiye ku kanya keza mwadukurikiranye murumva ko umumama wacu yatubwiye ibintu vyiza difference y'abantu bakera n'abantu bubu ko ari niniya cyane okay rero nizere ko mumvise impanuro yatubwiye reka tuzikorere ko cyane kandi apana ngira ziradufasha mu buzima bwacu hama nkanda bashimiye nkuko bisanzwe kuri micro mwari kumwe na Nishimwe inyuma kuri kamera ni David mutibagiye ko ni nabakunda cyane hama tukaba tuzosubira mu kiganiro gikurikira kandi kimeze neza nkuko bisanzwe nina abakorera ibiganiro bimeze neza ndabakunda cyane peace ciao tuzosubira bisous.